Bavyeyi, iyo umwana aronkeje incanco zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza. Nagira ndabayagire amateka y'umukenyezi biciye mu civugo canje mu vyivugo bita slam. Umuvyeyi, umukenyezi ni wa muntu yuzuye ubugwaneza, urukundo ndetse n'ubwitonzi. Une femme, c'est la personne en qui sommeille amour et tendresse. Une femme, c'est la personne en qui on peut avoir confiance sans cesse. Umukenyezi ni wa wundi tubona misi yose mu dukorwa two hirya no hino. Umukenyezi ni wa wundi yizewe hirya no hino. Hirya turabona abakenyezi bashoboye byose, bashoboye gukorana vya bindi kera vyahora vyitirirwa imyuga y'abagabo gusa. Kuva uno munsi umukenyezi ikibanza ciwe carateye imbere, araja kw'ishure akiga, ashatse akanaminuza agakorana ya myuga y'abahungu, mbere rimwe rimwe bakamuzeza n'amabanga y'igihugu. Il y a des femmes ingénieurs, docteurs, des femmes pharmaciennes, informaticiennes, des femmes commerçantes, poètes, avocates, femmes mathématiciennes, physiciennes, femmes ministres, femmes poètes, femmes peintres, femmes entrepreneurs. Toutes ces femmes aujourd'hui sont représentées. Ariko nubwo biruko haraho rimwe rimwe tubona umukenyezi ari mu bihe bidashemeye gose. Niwibaze nawe ukabona umukenyezi ku mugoroba avuye kurima agaca gusenya, agaca kuvoma, ukamubona yikoreye udukwi, umwana mu mugongo, uwundi mu kuboko, ntibagiye na kakana kagenda inyuma karira. Uwo mukenyezi arakeneye gufashwa, arakeneye gushigikirwa, aronke amabombo amwegereye, aronke ingene ateka adacumukuye. Cette femme rurale a besoin d'être aidée. Elle a besoin de l'énergie solaire juste à sa portée pour qu'elle ne puisse pas détruire l'environnement et toucher aux arbres environnants. Cette femme a besoin de l'accès aux facteurs de production. Elle a besoin de crédit agricole. Elle a besoin d'encadrement pour que plus jamais elle n'en s'isole. Cette femme a besoin d'être aidée. Elle a besoin d'être aidée. Ehe yemwe, uwo mukenyezi ntiyibukwe umunsi umwe gusa mu minsi 366. Umukenyezi ni wa muntu yizewe mu rugo, bakamuha ivyaho vyose kugira ngo abicunge, kandi akabikora neza n'ubugwaneza, mbese akabishobora. Nonega yemwe, umuntu wizeye ugaha utwawe twose kugira ngo adutunganye, mbese akabikorana neza. None umuntu nk'uwo nakwiye kongererezwa akizego, akarangwa n'ayandi mabanga. Erega yobishobora. Cette
mieux votre relève. Uwo mukenyezi nafashwe erega birashoboka. Homme, votre place est primordiale dans la défense des droits de la femme. Nitwibagire twese tugiye hamwe tukaja inama n'ingingo tugasenyera ku mugozi umwe tukagira ubumwe, uwo mukenyezi yotezwa imbere ndetse n'agateka kiwe kakabandanya kaja imbere. Ibice 30% turabishima cyane kandi turizera yuko bizobandanya yegegwaho imbere hato. Twese tuje hamwe tugira urunani rumwe dutsimbataze duteze imbere agateka k'uwo mukenyezi. Bavyeyi, iyo umwana aronkeje incanco zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza.